kudondagura vyarageze igihe biravuga biti wapi wanguha hagarara hagarika ibintu biriko birasubira inyuma hagutera imbere. Uravye amajambo mukuru y'ugo avuga ku munsi avuga tuti igihugu bari baragisahuye bari baragize iki, urumva umwanya ni muremure. Abari karavuga abari bagitwara ni mu myaka iheze ko ngibonye naba bari kumwe mu butegetsi ni yo ni Faustin Ndikumana arongoye shirahamwe Parisemu. Turaza gusubira tumwumvirize muri ano makuru mu buryo bw'idonido. Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV. Imbonesha kure Nyerudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye bivugwa muri politike, inkuru zivugwa mu mutekano, bavyagiye biratangazwa mu menyamakuru niba ariko biratangazwa n'abategetsi. Nizere ko wamaze gufyonda kuri subscribe. CNDD-FDD ikwiye kuvavanura n'indongozi zisubiza igihugu inyuma zitwaje ico zakimariye muri kahise. Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parisemu. Turaza kumva ivyo asaba indongozi za CNDD-FDD. Mu yandi makuru ariko aravugwa cane turaza kugaruka kuyarabana n'umutekano. Abasirikare barungikwa kugwarira muri Kamuha baridogera umukuru w'ikambi Aron Ndayishimiye. Turaza kubabwira ubutumwa twavanye masoko yacu mu gisirikare. Hari umwe mu basirikare yaduhaye ubutumwa turaza kubashikiriza, turaza kubaha idonido mu buryo buramvuye, muraza kuvyumva muri ano makuru. N'amakuru menshi cane ariko haravugwa, turaza kubabwira kuri Nyeganyega. Muramuzi cane yaragisibije bakaba bamutazira Nyeganyega ariko amazina yiwe ni Moïse Arakaza. Turaza kubabwira ivyiwe, hari amakuru mashasha yihuta kuri uyo mugabo, muraza kubikurikira. N'ayandi menshi cane nakubwiye mu mfunyapfunyo muraza kuyumva mu buryo bw'idonido. Nizere ko wamaze gufyonda kuri subscribe. Ndabaye kaze mwese mudukurikira, bari mu Burundi, bari mu bihugu bibanye, u Rwanda, Uganda, Republika Iharanira Rusange ya Congo, namwebwe mukurikira amakuru n'ibiganiro vyacu muri mu gihugu ca Tanzania n'ahandi wowe uherereye ku mugabane wa Afrika. Sinibagiye namwe mutwumviriza muri ku mugabane wa Buraya, abari ku mugabane wa Aziya, namwe mwese turazi ko mukunda amakuru n'ibiganiro vyacu. Ntibagiye namwe muri mu bihugu vya za Amerika. Ano makuru yacu tuyatangurire kuri Nyeganyega ageze mu mabanda. Aho yaciye hose ahasiga amarira. Yitwa Moïse Arakaza, bamutazira Nyeganyega. Intwazangabo mu gipolisi, arangwa n'amabi menshi cane arimwo kwica, kuboreza igufa abanyagihugu, kurya ibiturire. Aho yaciye hose yarahavuye abanyagihugu bagira iminsi mikuru. Aho ageze izina ryiwe rirahererekanwa kubera ibihe bibi biba bitanguye. Komine Bururi, komine Matana, komine Mutambu, komine Mugamba, komine Kabezi biragoye ko bazokwibagira iryo zina rya Moïse Arakaza batazira Nyeganyega. Moïse Arakaza aherutse kurungikwa gukorera muri komine Mabanda mu ntara ya Makamba. Siwe yagaba igipolisi mw'ikomine ako na Kamitende. Ariko ubwoba buratekeye abanyamabanda, cane cane abashoferi bakorera kwibarabara rya Mabanda Mugina. Abashoferi birirwa barakubitwa amakofi n'inkoni. Ubuho ngatanguye kuvuga ko azobarasa nk'uko amasoko dufiseyo abitumenyesha. Abumva abivuze ntibabifate minenerwe, ni hake Nyeganyega yakoze ngo aveyo atisha umuntu, ariko kubera ashigikiwe n'abakomeye Nyeganyega ntahanwa. Banyamabanda mugabe, munadufashe gushira habona amabi akorwa n'iyo ntwazangabo imaze imyaka yiha inkumbi. Abamuzi rero bakavuga ko uyo Nyeganyega ari umuntu yigize igitangaza kandi ari umuntu w'intakorwa, ko amabi yakorera abanyagihugu akabarengeye urugero. Benshi bakavuga ko bamuzi akubagura abanyagihugu, ati musenge cane ubwo Nyeganyega yaje ibintu bigiye kuyangara. Ati sinovuga ivya Nyeganyega ngo ndabiheze kuko nje ndamuzi, ariko arahohotera abantu mu mabarabara ahaciye hose. Ati nje gose yarana
yakubise umuntu ndiko ndamuraba aramuvuna akaguru ubu ni ikimuga ati none uyo Nyeganyega kuki ariwe ahohotera abanyagihugu kandi ariwe ajejwe kubacungera umutekano ati nakamaramaza benshi bagiye bavuga ibitandukanye kuri Nyeganyega. Tuve kuri ivyo vya Nyeganyega tuje mu yandi makuru twababwiye ko hari abasirikare barungikwa kugwarira muri Kamuha bidogera umukuru w'ikambi Aron Ndayishimiye. Umwe mu banyagihugu yanditse ati ndabaramukije wama wavuze bamwe mu bategetsi bakihanura nagomba ndakubwire amagorwa tugowe nk'abasirikare bagwarira muri Kamuha kubera ikibi ca Aron Ndayishimiye arongoye iyo kambi. Kubera hari abasoda benshi baza kugwarira i Bujumbura bavuye ruguru, hariho abo igisoda gitegeka kuja kugwarira muri iyo kambi. Mu bisanzwe aho hagwarira abavuye mu madiviziyo abiri, hariho abandi bagwarira muri Kangagara. Abaza kuhagwarira benshi usanga bafise ingwara zibabuza kurya umuceri. Uko bimeze mu gisoda, mu gihe umusirikare afise igipapuro yasinyiwe na muganga, rasiyo yiwe barayimuha akayikoza ico ashaka, ariko Aron kubera ikibi afise iyo rasiyo yaranse ko bayibaha abagwariye muri Kamuha, arategeka igatekwa ku nguvu kandi akabikora azi neza ko abo bayitekeye batayirya. Aho hantu hagwariye abasoda benshi ariko barafashwe nabi cane. Muri Kangagara ho nta kibazo bafise abahagwarira. Mu gihe umusoda afise urupapuro rwa muganga baramwubahiriza bakamuha rasiyo yiwe akimenya. Ikindi kitubabaza mu gisoda baratanga ibefu, inyama zo mu makopo 4 ku kwezi. Aron wewe yafashe ingingo ko umuntu azogera itariki 6 ataratora izo befu bazoca bazimwima ngo yaratevye. Hari igihe izo tariki zigera umuntu ari kuraba umuryango ntituzi iyo abashaka kuzijana, umutwe wiwe wuzuye ikibi gusa. Nukuri turababazwa cane no kubona atwima rasiyo twandikiwe kandi azi neza ko abaganga batubujije kurya umuceri, akabitekesha ku nguvu kugira biribwe n'ingurube. Kuva ashika gutwara hano nta muntu arekuriwe no gucana imbabura kandi azi ko dushobora no gukenera guteka ubuyi kubera amagara yacu. Amasafuriya yose yarayatobaguye n'icumu, imbabura aramenagura, none tugira twicwe n'inzara. Turabasavye mudutabarize gutwara igisoda amenye ayo tugowe. Murakoze. Twizere ko hako kamo gashikira abarongoye igisirikare barabe ko botunganiriza abo basoda b'igihugu. Ubwo kaba ari ubutumwa bwatanzwe n'umwe mu basirikare bo muri Kamuha. Mu gutangura no makuru twari twababwiye ko ngo CNDD-FDD ikwiye kuvavanura n'indongozi zisubiza igihugu inyuma zitwaje ico zakimariye muri kahise. Faustin Ndikumana arongoye Parsemu avuga ko kenshi mu bihugu bivuye mu ntambara usanga hariho indongozi zigendera kuri ivyo vyiyumviro legitime historique, ngo niyo mpamvu muri iri koraniro kaminuza ririko ratunganywa n'umugambwe CNDD-FDD hakwiye kujaho abiyumvira bati igihugu tukigejeje hehe mu myaka 17 tumaze ku butegetsi, legitimite programmatique. Reka rero twumve Faustin Ndikumana we uko abivuga. Mu bisanzwe iyo umugambwe uri ku butegetsi warigeze kuba waraciye mu migwi igwana ugashikira ubutegetsi, hama hari ico bita ama legitimite abiri agwana, ugasa ico bita legitimite historique niyo ikunda kugorana mu guhera. Legitimite historique no kuvuga ati abantu bimvira tuti twitwaje ibyo tuvuga ko twakoze, twamaze, twagwana, twagize iki, turekuriwe vyose atawuhana. Donc ko nagize uko ni mundeke, ngize amakosa nsahuye, ngize ikinishe nkoze amakosa ni mundeke kuko narakoze ibitangaza.
abantu bakavyamanuko ugasanga igihugu kiko gisubira inyuma hakuba kiriko kirakira. Bavuga bati hategeza kuziho bita legitimité pragmatique. Igihugu muriko mu gikozi iki kiriko gitera imbere gute, kirimwo amabarabara asa gute, kirimwo amazu asa gute, abantu bafungura gute, indero y'abana imeze gute, cifashe gute mu by'ubutunzi mu makungu. Ivyo rero nivyo biza guhiteka igihe umuntu aba areje ku butegetsi. Mugabo ugumye muri legitimité historique bigaca bituma abantu bamwe badashaka yuko ubona ko buhanwa canke bohinduka, igihugu naho kija, igihugu cyama kiriko kirasubira no mu hindugu niko vyagenze. Twimvi rero yuko muri yo Kongo baganda kwibira akavuga tuti legitimité historique bakifise bayisezerere, baze muco twita legitimité pragmatique. Turiko tukoriki kuko nyimbamo umuntu baragiye gaharanira igihugu akerekana ko agikunda nyimbara kiwari uno munsi yogerakeza yuko ivyakogwa kera canke baragwanije bitabandanya kuboneka iryo teka yoba yihaye. Ico rero nico tuvuga tuti coba kiri kugira kikize igihugu legitimité pragmatique. Tukoriki igihugu kiteza imbere gute mugabo kuko iyo abantu nkonje maranya madisiko bati banywe bati caratuvunye abasanga twaro bati tuvuye bashaka tuti attention twebwe amasoko ya leta ni rwacu, byose ni rwacu, igirayo duhibi nitwasaba nitwagira iki, turi banaka turabagenero turiki ntimukoreko. Ivyo rero igihugu kicagira gutema gitana gisubira inyuma nk'ibirenge. Kiretse mubonye ko mwebwe abo bantu ba legitimité historique ni wacu bagenda batera imbere bonyene, none kuba bashaka gukiza igihugu igihugu cagisubira inyuma. Bagende rero tubifurije ibikorwa vyiza mugabo aho hantu hadahindutse swate turashikayo, hahindutse naho turakira. Twizere rero yuko abantu bose basha mugabo iyo ngorane yayo ma legitimité irazwi hose, nibindi bihugu nto kuri Rwanda dondagura vyarageze igihe biravuga biti wapi wanguha hagarara hagarika. Ibintu biriko birasubira inyuma hagutera imbere. Uravye amajambo mukuru y'ugo avuga ku munsi avuga tuti igihugu bari baragisahuye bari baragize iki, urumva umwanya ni muremure. Abari karavuga abari bagitwara ni mu myaka iheze ko nibonye naba bari kumwe mu gutegetsi niki, urumva none bihinduke gute? Urumva rero ni kibazo. Imyaka 17 igirishike hafi myaka 20 ishitse, naho nyene ntubukivuga ngo rabiyo tuvuye ibintu biba bibazwa wowe nyene ubijejwe. Nico gituma rero twobatera kamo mutima mweranda bafashe gose ku buryo iyo legitimité historique yosezererwa igasezererwa kuko ni igisibije, nta kindi kitugwaye niyo igisibije. Ariko ahandi ibindi bihugu ndazi vyaragize eforo birayikasa, abashaka kuyibandanya bakayikasa kuko nta gihugu cyaho umuntu agira kamere y'umuntu yose murazi gene meza agira ibyo yifuza ngo nuko yagize. Uravye ibindi bihugu ahubwo mbere abantu baba baraharaniye amahindu baca baragwaniye ibihugu kenshi bahejeje baca babwira bati mwebwe nimwiruhukire hakora abandi kugira ntibabandanye bavuga bati tugira ubwishime canke iby'igihugu byose tugira tuvyihereze.